riratabara nanje ndabihamya, ijuru rirata nanje ndabihamya, ijuru ritabaye byose birashoboka, ijuru rirataba nanje ndabihamya, ijuru rirataba nanje ndabihamya, ijuru rirataba nanje ndabihamya, ijuru ritabaye byose birashoboka, ijuru rirataba. Nimba hari abantu wigeze ubona ryabatabaye bakavuga ngo ubutabazi tubukuye ku Mana, nawe Imana yo mu ijuru iragutabaye nkuko yabatabaye. Muri iri koraniro hari umuntu Imana ikuye ku murozi, yari yaramugenze ko, yari yarakugenze ko imyaka myinshi, azirika ibyawe n'ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo iramugukuye ko ubwo Hallelujah. Ari umuryango wari warononekaye warapfuye wishwe n'umurozi runaka, uyo murozi Imana iramubakuyeko. Ntacyo mwafata ngo gifatike, nta terambere na rimwe mwakora ngo rikunde, ariko Imana iravugana nanje ngo ndakubwire igukuye ku murozi. Sema haleluya. Nimutera intambwe, nimutera imbere bivanye n'umuntu yabahambye, bivanye n'umuntu yabasize, ariko Imana irambariye ngo gutabagwa kwawe kuraje, ugutabagwa kwanyu kuraje. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, zamula haleluya. Amen. Hari ahantu hagara ngo hanurire, ubwo tugiye kwinjira inyuma, dusubira inyuma gato, twinjire mu buzima bw'inyuma gato. Bwana sifiwe. Ahantu bakurogeye, ahantu bakuzize ni munsi y'amazi, muri uzi impanda. Abantu mumaze kuja ku mpanda, ruzi impanda muraruzi. Hari ahantu igihe mu Burundi hari akiri abasoda ba ONU bari baragize akantu k'akabaraje, sinzi ko abantu bahazi, hajya nyine ku mpanda, ugomba ujabuke ku mpanda kuri rujya ruzi hepfo gato, bari barikoze akabaraje k'amatara, abacanira amatara hajya kuri rya kambi yabo, hajya munsi ya kariya kararo. Niho ubuzima bwawe, niho ubuzima bwawe buri, munsi ya kariya kararo niho bajanye. Ugwara guru rutoki uru guku kuboko nuru hamwe nuru gwino irino rirerire n'irino rirerire, bafashe izo nzara zawe bazijanayo, bazihambana n'amaraso yawe n'amaraso y'igikona. Bafashe amaraso yawe barakurasaza usinziriye, bajana amaraso yawe, bafata amaraso y'igikona n'amoya y'igikona, barabijana babifungira mu kintu, bafata n'amafaranga bahambayo, baravuga ngo ubuzima bwawe
bw'ibiganza ntacyo uzopfa wakiriye. Ubuzima bwawe bw'ibirenge ntaho uzopfa ugiye mu buryo bw'ibifatika. Ikindi bavuze batongerereye ku buzima bw'igikona. Igikona kiguma kizerera, kiguma kizenguruka umushi, kibeshejweho no gutoragura, baravuga ngo azojya ku cavu nk'igikona, azoba inzererezi, nta kintu na kimwe azopfa afashe. Turamuhejeje. Ariko Imana yampamagaye, turi mu kwezi kw'icenda, mu kwezi kw'icumi, ibintu bimwe bikomeye byawe byafashwe uzoba umaze kubironka. Muremera ko Imana ivuga igakora? Mu kwezi kw'icumi hari ibintu bimwe bazoba bamaze kurekura, kuko baracanganikiwe nibibaye, kuko systeme zabo bakoresha baragiye bafata umugozi w'icyuma babohesha igyoto. Urana ya migozi imwe tubohesha bene ziriya nsinga, baraboha, baba tubohesheje uwundi mugozi urashobora kubora ugacika, reka tubohesha icyuma. Uyu mugozi nta kizowuca, nta kizomukura hano, ariko ubushobozi bwa Yesu yamamagaye bwinjiye hariya mwakiriya kiraro. Iriya baraje ntigitanga umuyaga nkuba. Baravuze ngo nk'uko iyi baraje itagitanga umuyaga nkuba, niko ubuzima bwiwe butazokongera guproduza ibyiza. Tubushize mu mwijima, tubushize mu ijoro ry'icuraburindi, mu mwiza w'icuraburindi, turamwugaranye ntazopfa havuye. Imana yatubwiye igihe twaheze amasengesho y'iminsi 3, iratubwira ngo ubwiza bwo hanyuma bw'iyo nzu buzoruta ubwiza bw'inzu ya mbere. Imana yo mu ijuru irakubohoye. Barakurasaza bagutwara amaraso iyo kuri urutoki n'urutoki, batwara n'izi nzara, batwara n'inzara zo kwayo mano, n'amaraso ya barajana bashira hariya, n'amaraso y'igikona n'amoya y'igikona. Baravuga ngo igikona kiguma kizerera gitora ku cavu, niko nawe umeze. Umva, kugeza mu kwezi kw'icumi bazaba bamaze kumenya Imana ya repentance twakurikiye. Iyicari koza muri cubahiro ku mwami wacu Yesu, tugatera haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya, zamura icubahiro ku mwami. Tugiye gutera haleluya 21. Turazitera duhagaze nyine, ureretswe jo 21. Imbaraga z'Imana muri izi rero tugiye gutera ziraza gucakira abantu, zinjire mu bantu, zipfutagura imigozi, zimenagura ibihome, zimenagura amabuye. Mana yanje, tugiye guharura, mbe basha ninda duharura, twese ko dukeneye kuzitera. Namwe muhaguruke mutere hariya. Bwana sifiwe. Abantu baraza kubohoka muri izi haleluya. Abantu baraza kudahwa ivyo bariye bibi bipfa ku badayimoni. Abantu muraza kubona imbaraga z'Imana zibinjiramo. Abantu muraza kubona ubushobozi bw'Imana bubafata. Abadayimoni basohoke, hinjira ubushobozi bw'Imana muri wewe, ube wewe. Jewe ndaza navuga rimwe, namwe mutera haleluya. Rimwe, kabiri, gatatu, kane,
lele bashaka ikora minia umunani ta icyenda icumi tefa ndiko ndabona ibibuye biturika ndiko ndabona ibibuye biturika ndiko ndumva ibibuye biri mu nda biturika ibibyimba biri mu nda zanyu biturika 11 12 cecetse uraca watura umenagura bamubure 13 tele baza fai minia 14 Jesus letaya kogwako hari abantu batanguye kumva ibimenyetso batanguye kumva ibimenyetso batanguye kumva umuriro batanguye kumva amagufa ariko aratetemera batanguye kumva ibintu biriko biranyagara batanguye kumva ibintu muri bo batanguye kumva kwimanifesta batanguye kumva izindi imbaraga mana we balataya zamura ibiganza zamura irya 15 Jesus ndakumva aho inyuma aho hagati hari abantu bonga ibimenyetso biriko birabakorako reka gusamara reka kundaba usamara wewe senga gusa we hamagara Imana we hamagara Yesu we hamagara data we hamagara mpemu yera we hamagara mpemu yera we hamagara ijuru we hamagara ubwiza bw'Imana we hamagara imbaraga z'ubwiza bw'ijuru wewe senga wewe la mantekete ritatatata letetetetetete ritetetetetete lata damande tozafa ubushobozi bwaje imbaraga ziriko ziragenda ndumva abantu bariko barabohoka ndumva deliverance ikomeye ndumva deliverance idasanzwe ndumva ari Imana ikirakora ko sibima umuriro watangiye kwaka reka gusamarira abandi wosenga umuriro watangiye kwaka umuriro uri kwaka ayayayayaya tugiye gutera iya 16 turavuga ngo haleluya ego mukawera tacinga abantu kora ku bantu iyo migozi yari kuboshe cikagurika menagurika Chika bizina rya Yesu Kristo bizina ry'ububasha bizina ry'ubushobozi chika menagurika abandi bariko barasenga nawe uri mu byawe uri muri afere zawe abandi bariko barabohoka nawe uri muri business zawe abandi bariko baratabagwa nawe uri mu bintu bitagira umumaro senga hamagara Imana
Ndumva ubutabazi buriko buraza. 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 Tugiye gutera iyindi. Haleluya. Iyo ni ya 17. Hari abantu bariko baracugumira. Hari abantu bariko baratetemera. Zoba zita imbaraga zibohora. Zoba zita imbaraga zikiza. Hari abantu bumva umenga bo kwiruka. Hari abantu bumva umenga bo ryama hasi. Hari abantu bumva bariko bararibwa. Hari abantu bumva ibimenyetso. Hari abantu bumva ibimenyetso by'umuriro w'Imana. Ariko mwabantu mwe. Atura ndiko ndatura nawe ndi watura n'akanwa kawe. Atura dusigaje imisegonda mikeya turangize. Atura n'akanwa kawe vuga ibyo ukeneye. Aba bantu ndabakira gute? Vuga cyane, vuga cyane. Ndashaka kumva amajwi yanyu. Ndashaka kumva ijwi ryawe. Reka kongore, reka gusengera ku mutima. Vuga, vuga, vuga. Vuga. Kwa jina la Yesu. 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 Achia. Achia. Rekura. 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 Ay 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 ay. Jewe ndafata inkoni. Jewe ndaza gufata inkoni. Umwanya ndafata inkoni. Kwa jina la Yesu Kristo. Rekura wachagowe. Rekura wachagowe. Rekura wachagowe. Rekura wachagowe. Rekura wachagowe. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Turamenaguye. Turabomaguye. Turabomaguye. Turaturiye. Mwizina rya Yesu. Bandanya kwisengera wewe. Bandanya kwivugira. Ayayayayayayayaya. Rekura uyu mutamu. Rekura uyu mutamu. Abandi bariko barabohoka. Abandi bariko baragirirwa neza. Tera haleluya 18. Bandanya gusenga uceceka kubera iki? Ibyo bintu biri mu nda vayo. 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 Ibyo biri mu mugongo vayo. Ibyo biri mu bitugu vayo. Ibyo biri mu maguru vayo. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Turira kubita. Turira menagura. Turira kubita. Lelelelelele. Ibiri mu mutwe vayo. Ibiri mu maguru vayo. Ibiri mu biganza vayo. Byaboshe ibiganza rekura. Byaboshe amaboko yawe rekura. Byaboshe mu mutwe rekura. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Yesu 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 ubushobozi 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 ndakubohoje 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 turateri ya 19 haleluya le Mana we, mana we, mana we, mana we, mana we. Ndakica umuriro, ndakica umuriro, ndakica umuriro. Ndakica umuriro, ndakica umuriro. Ndakura uwo mwuka w'urupfu. 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 Ndakura uwo mwuka w'urupfu.
Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, rekure umukobwa, murekure mwizina rya Yesu, murekure mwizina rya Yesu. Ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure ubunyene, waginiwe mu bisokuruza by'iwabo. Ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo rekura, ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo murekure. Ay 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 ay. Manura umuriro, 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 manura. Yesu 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 Yesu. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ubushobozi 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 ubushobozi. Umuriro 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 umuriro. Moto 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 moto. Mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Zamura ibiganza, zamura ibiganza, zamura ibiganza, zamura ibiganza, zamura ibiganza. Tugiye gutera haleluya 19. Lotayama. Tugiye gusemerera cyane. Tugiye gusemerera birenze uko twasemereye. Tugiye gusemerera birenze uko twasemereye. Turatera haleluya. Jesus, 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 Jesus. Abandi bariko barakira, abandi bariko barabohoka. Ndabona ibintu bikomeye, ndabona ibintu bikomeye biriko birabavamo, 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 ndabona ibintu bikomeye biriko birabavamo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'ijuru, imbaraga z'ijuru. Akira umutabazi, akira umutabazi, akira gutabagwa, akira gutabagwa, akira gutabagwa. Ay 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 ay. Yesu, Yesu. Tugiye gutera haleluya. Ariko aba bantu mwabaye gute? Abantu mwabaye gute? Aba bantu mwabaye gute? Munyemerere, munyemerere mugira ibiganza. Paiminia. Zamura ibiganza byawe. Zamura ibiganza byawe. Zamura amaboko yawe. Zamura amaboko yawe. Zamura amaboko yawe. Hari umuntu ari mu iri teraniro. Yagize inzozi abona bagiye kumuhamba yapfuye. Ubwo rupfu turarukuyeho mu izina rya Yesu. Ubwo rupfu turarukuyeho mu izina rya Yesu. Ibaza ukarota bariko baguhamba wowe nyene ugamba. Ubwo rupfu turarukuyeho mu izina rya Yesu. Ubwo rupfu turarukuyeho mu izina rya Yesu. Mana we. Zamura ibiganza dutere haleluya ya kangahe? Ya 20. Mana yo mwisho. Tugiye gutera haleluya ya 20. Turatera haleluya ya 20. Jesus. Jesus. Turazamura haleluya. Ego. 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 Ari umuntu yari afise ikibazo kw'izosi. Imana iramutabaye. Mana we, mana we, mana we, mana we.
hari n'uwundi mukobwa yari afise ikibazo mwibere giwe, Imana iramutabaye. Abo bantu babiri mvuza nibaze hano imbere bihuta. Fataho ugwaye, fataho mvuze. Mwizina rya Yesu. Bandi bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya kuvuga ngo Yesu, Yesu, Yesu. Ishengero ryose vuga ngo Yesu, Yesu. Cyane vuga ngo Yesu, Yesu. Bisubiramo kenshi, bisubiramo cyane. Bisubiramo cyane, bisubiramo cyane. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. 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 Umuriro, umuriro, umuriro. Umuriro, umuriro. Vuga cyane bisubiramo. Bisubiramo bivuge. Urakize kanseri yo mwibere, urakize kanseri yo mwibere, urakize kanseri yo mwibere, urakize kanseri yo mwibere, urakize kanseri yo mwibere. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Iyo misonga yava mwibere kaduga kwizosi. Power. Vuga ngo Yesu cyane. Bisubiremo cyane. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Moto 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 muriro. Nasikia moto, ndumva umuriro. Abandi nimuvuge cyane iryo zina. Vuga iryo zina, vuga iryo zina, vuga iryo zina, vuga iryo zina. Ay 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 ay. Bandanya kubivuga, bandanya kubivuga, bandanya kubivuga. Mani gukijiji cyago cy'imihango rabashekete nicyo aya baba mandere mai kosivado akira gukira, akira gukira, akira gukira. Ay 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 ay. Yeah 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 yeah. Cyane semerera ngo Yesu, 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 cyane Yesu. Akira gukira, akira kubohoka, akira gukira, akira kubohoka. Reka bakozi b'Imana muri muri kabano ngaba uzikintu kibasengera. Vuga ngo Yesu, cyane Yesu, cyane Yesu, cyane Yesu, cyane Yesu. Yeah. Te le taya. Jesus, Jesus. Bohoka, 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 bohoka. Warugiye ukigira ikibazo cy'amane. Imana irakubohoye isaha, Imana irakubohoye isaha, Imana irakubohoye umunota. Tetele baya. Imana irakubohoye isaha, Imana irakubohoye isaha, Imana irakubohoye umunota. Mwizina ayayayayayaya. Rekura. Imana igukuye kicago, Imana igukuye kico cago, Imana igukuye kico cago. Nico kigutera umwuna. Imana irakigukuye ko from now. Yeah 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 yeah. Akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka. Semera ubwango Yesu. Amashimeshe ku mwami wacu Yesu. Michari. Mwisha ndabona amasaha aragiye. Ariko hari umuntu yumvise kwagirira neza ngo atere haleluya. Zamura haleluya. Zamura haleluya. Aranyitegereza
urukundo ruramusaga ati genduwe aranitegereza baho baho yewe yewe baho baho genda genda ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe ibyo nijubiza Imana ivuganye nawe kuva uyu munsi uhindutse inyegu yayo uhindutse inyegu y'Imana ntakizogushobora sema haleluya sema haleluya sema haleluya aha muri kajya gaparti akakari hano kajya ko hepfo hari abantu batatu Imana yugururiye ingendo aha agaparti k'inyuma hari abantu batatu ahajya ijya party harimo abantu batatu Imana yugururiye urugendo ihaye amaviza visa Canada wanasifiwe sema haleluya hari abantu Imana yugururiye bavyumva hari umuntu yumva Imana itabaye ngo azamure haleluya hari amaviza ya Canada hari amaviza ya Belgique hari amaviza yo muri Amerika hari amaviza Imana yo mwijuru Imana yugurura amaviza ayuguruye ingendo komera Yesu amashi namba wizeye Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hageze ko turi ikibanza kandi ari amafaranga mwatanze ntakwiye ariko ko kwiki kintu muri ko murakinegrija cyane ba mukereye ko Imana ihagurutse abantu bavuye hanze baza kuturihira aho tuba 2010 urumva yori Bwana sifiwe urumva yori majana 2010 de Sunday cyo narinda yadugije haleluya nimba ari umuntu yumva hari ikintu yokora guhera ku 10,000 akumva yo kongereza agaterera atari yatanze cyangwa iyo baratanze mbwa kumva ko cyo yokora asa ndamusabira umugisha yumva yotanga 10,000 yumva yotanga 200 mwaya mavuta ndamusabira umugisha turabe ko two kwikura muri we mugozi umuntu yumva ko yotanga kuva ku 10,000 kuzamuka no gushaka ku miliyoni akumva ko yo iri cyakoze kugira ngo turihe iryo deni azinda muhesha umugisha 10 20 30 40 50 ijana kugira ngo dushobore kuri ku kwezi twongereza ayo mafaranga yumva yo iri cyakoze ubunye natara amadeni atari ibintu byejo canke naho hobeje ariko canke kugeza kwa kabiri 10,000 20 10 Imana igomwisha uwo yafise nzanyisho giseke ndamuhesha umugisha akomwire kubahesha umugisha ndabakora mu biganza kifatira isho giseke mu izina ry'ubushobozi ndaguhezagiye ku kwezi kw'icenda kukwereka kuvyara mu izina rya Yesu ndaguheresheje umugisha ku kwezi kw'icenda kukwereka kuvyara nawe utazoba wayazanye uze nimbuza uzoyazane cyo canke kugeza kwa kabiri ndaguhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kukwereka kwezi kuvyara igitangaza ndaguhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kukubera ukwezi ko kuvyara igitangaza ndaguhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kukubera ukwezi ko kuvyara igitangaza
ndaguhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kukubera ukwezi kuko byari igitangaza. Ndaguhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kukubera ukwezi kuko byari igitangaza. Wemeye 50,000 uzozana kandi 6,000. Mukomera amashungu umusore wa Yesu, Imana imuheza imugirire neza. Amanga atanze avance azozana 46 bisi. Uzokomera kabisa. Imana iguheza gire. Ndaguhesheje umugisha. Ndaguhesheje umugisha. Imana iguheza. Ndaguhesheje umugisha uku kwezi kukubera ukwezi uko byari igitangaza. Imana irakiguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mukobwa wa Yesu azozana 100,000. Imana iguhezekire. Imana ikugurire. Hagere mu kwezi kwa12. Mvuze ngo hagere mu kwezi kwa12 wabonye ikimenyetso gifatika cy'Imana. Haleluya. 2025 uzokora ubukwe. Wewe washaka jyaye? Wewe yashaka 2025 nye? Imana ibikore mu izina rya Yesu. Kandi no kuri hanze uzogenda. Uzogenda. Uzomubera urufunguruzo ukujaye. Mana mu izina rya Yesu ndamuhesheje umugisha umugirire neza mu izina rya Yesu. 2025 ntirenga. 2025 ntirenga. Ndabyatuye ndabibwirishwe n'Imana mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo umugirire neza ku kwezi kw'icenda kumwe ukwezi ko byari gitangaza. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumwe ukwezi ko byari gitangaza mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumwe ukwezi ko byari gitangaza. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumwe ukwezi ko byari gitangaza. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubura ukwezi kuko byari gitangaza mu izina rya Yesu. Uku kwezi kw'icenda kumubura ukwezi kw'igitangaza umuhesheje umugisha mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubura ukwezi ko kwakira igitangaza. Nawe Imana irakugururiye urugendo rwawe. Haleluya. Nukuri. Ese ishize ko nukuri. Yesu enza avuga nukuri ndababwiye. Akira. Haleluya. Uyu azo supporting ishengero ry'Imana. Ndaguhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda. Abantu bashaka kwica ubworozi bwawe. Imana yo mw'ijuru ishizeho gasopo izina rya Yesu. Ndaguhesheje umugisha ukwezi kw'icenda kuzokora ukwezi kw'igitangaza. Haleluya. Ndaguhesheje umugisha ukwezi kw'icenda kukora ukwezi kw'igitangaza mu izina rya Yesu. Hari umwana wawe Imana ikugaruriye. Hari umwana wawe abadayimoni bari batwaye. Imana irambwiye ndabimubwiye itirambwira ngo yaragiye yaramaze. Mana yakirabona cyangwa nabwibona. Imana irambwiye umwana wawe iramugaruye kandi ntazongera kugenda ukundi.
murabona ibintu bitari bikenewe, ibintu byari bikenewe ko aya mafaranga abura, yari bikenewe ko aya mafaranga abura kugira ngo ikintu ndagikore, yari bikenewe ko aya mafaranga abura kugira ngo ikintu tugikore. Imana irambuye ikwibagije umubabaro wagize kubujya mwana, waragize igihe wumva urambiwe n'ubuzima, wumva urushe. Imana irambariye umwana wawe, Imana iramugarukanye. Kandi iki kintu cyumve neza, azokorera Imana. Si ijya mbere ubyumva, si ijya mbere babikubwira abahanuzi, igiye kumuzana kandi azokorera Imana. Imana igiye gushiraho impamvu agaruke mu rugo. Urazi kubura umwana wawe akangara ataco yabuze mu rugo, Imana iramugereye ikintu gikomeye. Ari igikorwa kimwe wakoreye Imana yibutse. Mana mu izina rya Yesu, ku kwezi kw'icenda turasenze ukora igitangaza akibone ko agikoze. Mu izina rya Yesu ndamuhesheje umugisha, umugirire neza, umugururire imigisha ifatika, imigisha igaragara mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha kuboko kw'Imana kubane nawe, mugirire neza ku kwezi kw'icenda abona umugisha mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda abona umugisha mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha no kugururirwa mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumugarura mu gisagara. Garuke mu gisagara, garuka. Imbaraga zawe Uwiteka zituma nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Mana mu izina rya Yesu ndamuhesheje umugisha, mugirire neza ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru hari ikigiye gukora mu kwezi kw'icenda ku buzima bwawe. Ndamuhesheje umugisha, ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha mu izina rya Yesu. Ndamuhesheje umugisha ku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kumugisha mu izina rya Yesu. Rindira gato mumeza envelope, umuntu wese yaje hano imbere azinda mu envelope uzi ko atayazanye. Hari ikintu nzokora ku munsi wa kabiri, nta wundi muntu n'umwe nzakira, nta wundi muntu n'umwe nzakira, nzokwakira aba bantu gusa. Mpereza envelope ku wa kabiri, nta kindi gikorwa nzokora. Abari bavuze ko muzoyazana ejo, ntimuze muyazane ejo, muranyu uze muyazane wa kabiri. Kwa kabiri nzoba ndi hano, nta wundi muntu nzokwakira, nzakira mwebwe. Ndagomba kubahesha umugisha kuri izo bahasha. Nawe wowe wayatanze ukaba wumva uri disponible ku wa kabiri uzoze.
envelope zihari. Musore banza mucamuka kambe ndavuga amatangazo mucamuka ko zitoye. Avyo cyane. Hallelujah. Hallelujah. Nazo umuntu ayaza nejo. Nagira umuntu arungika ku telefone. Muranyumva? Nagira umuntu arungika ku telefone. Uze wiyizire muri biro. Ndashaka kugurura ibintu. Barondera envelope baza. Ari ikintu nababwiye twifuza kujya ku musozi ishengero nawe ko tuzoja ryari murazo kwicena mwatangiye kwiyandikisha mwiyandikishe mu mpera z'uku kwezi turaja ku musozi dushake tugende twese ishengero ryose. Haleluya. Dushake tugende twese dufata amakwasite tugende twese. Bwana sifiwe sana. Hari ibintu tugomba ko bihinduka. Hari ibintu tugomba ko bigira gute? Bihinduka. Mwiyandikishe ni twasanga ari shengero ryose tuzoca tugenda ariko gatandatu. Ayo masengesho ya samedi uwo munsi tuyahagariye tuduge ku musozi. Rondera itike. Mama mugisha yifashe gutya. Ati ibyo bintu birashoboka. Rondera itike. Uku kwezi ibintu birahinduka no kwimana. Envelope nizirashika. Haleluya. Itarike 10 na zine tuzoba dufise igaburo ryera. Tangire mu gitegurire. Protokole isabwe gusigara yose. Amiga heza kugira ngo bavugane. N'abagabo bose barasigara kugira ngo bavugane. Famiye ya gatanu mu bamama irasigara bavugane. Abaririmbyi bose. Iki gikorwa tugikora kwa iramenyeshejwe ni dimanche niyo ndwi mugabo samedi niho tuzotangura kwitegurira uwo munsi. Ntabwo ari amasengesho tuzoja muri mariage no gira ubwoba. Tuzoba dufise n'umushitsi nabwiye ko Odas azoza muri iriya ndwi ntiyaza azoza muri ryanda. Tuzoza dusenge kwa gatandatu aze twigisha hanyuma tuje muri mariage hamwe na dimanche. Tuzogenda tutayitabye bo barabazima. Abarewi biramenyeshejwe ko abarewi b'umuhamagaro bafitaniye abarewi b'umuhamagaro bagashizeko b'umuhamagaro bafitaniye inama idasanzwe. Amiga ya mbere arangiye biramenyeshejwe ko atawose bacanke ngo atahe atitavye iyo nama. Musabwe kudasiba cyangwa ngo mucere. So muri ngaha nyene mwocerwa gute? Menyeshejwe n'umukuru w'abarewi. Abarewi ni babandi bakora isuku. Nimba ufise umuhamagaro wifuza kuja mwabo baraguhamagaye uze kugenda. Mugabo b'umuhamagaro si umuhamagaro wo gukora isuku mu nzu y'Imana. Ayandi matangazo tuzoyavuga dimanche. Amen.
ariko muritegure kuja ku musozi. Umuntu azosiba ntazosubire kumwe ngo urumva ngo umukozi w'Imana ngo ubona ngo twojana ku musozi. Imana yaguhaye amahirwe yo kuja ku musozi. Twese nk'ikigero, twese nk'ishengero. Envelope nabatumye ziri he? Abarinzi baririmba indirimbo yo mu gitabo bose basigare harakabonano kabo na komite itegura urubanza rwa Fabrice na Claudine basigare basabwe sigara. Yes ashim naha amasaha ari karagenda byari bikeneye ko dukora iki gikorwa. Numvise mwe mu ndashaka kuwa kabiri niyo mpamvu n'amarandevu yose nari mfitaniye n'abantu uno munsi. Umuntu nari nahaye randevu amubwira ko tuvugana duhejeje sindi bubikore. Nuwo nawe azoza kuwa kabiri. Abo bo bariyizi azoza ku munsi wa kabiri kubera impamvu yahe. Gituma ndabasabye abo bantu bonyihanganira ni kubera impamvu yahe. Numva ndishe maze iminsi 3 ntaryama twirirwa mu gikorwa hariya. Numva ndushe cyane nitakambiye. Aho nari nahaye randevu banyihanganiye sibyo. Mugabo Marti bazoce baza ndabakize sibyo. Barihangana yaza gatangora ndacitwaye. Numva ndushe cyane ku buryo numva nshaka kuja kuruka. Numva itiro najyamye mu masaha 9 nzindukanza kuva kuwa 4 ntararuhuka. Rero ngomba kuja kiro cyo kumugoro birabandanya ariko nta bantu nakira. Abantu twe dufitanye amarandevu bose randevu iyo randevu y'abaririmbyi. Hari n'undi twe twahanye randevu y'abantu bakeneye gukora igikorwa cyo muri media. Abantu bo muri media n'undi wese bafise umuhamagaro ndafitanye mubonano nabo kuwa Mungu. Umuntu wese bafise umuhamagaro wo kuja kuri kamera gufilma kwiga bijya bintu bya montage. Tugomba iryo vuga butumwa kujyagura cyane. Tugomba kujyagura cyane mu buryo bwagutse. Rero umuntu wese bafise umuhamagaro yoza tukagirana ako kanama kuwa Mungu inyuma ya kirti. Imana ibahezage. Nari mbuze Imana ibahezage. Envelope nizirashikira zagiye kugurirwa he. Ntacu basi umuntu wese yari ayikeneye aza kugenda guri yiwiwe. Uze kugenda ugure envelope yawe wewe wumva kuko muri ico gikorwa wogira ico ukoze ukaba wumva wo gura envelope ugashiramwo ico kintu uzoshiremwo hanyuma uze kuwa kabiri saa 2 zoba ntanguye kubakira. Ndagomba kubahesha umugisha wo ku kwezi kw'icenda. Ndagomba kubahesha umugisha wo ku kwezi kw'icenda. Muhaguruke dusenge Imana. Byose Kristo Imana ibagirire neza. Iyi ndwi ibabera indwi yo kwakira ibitangaza by'Imana. Ndavuze ngo iyi ndwi ibabera indwi yo kwakira igitangaza cy'Imana.
turiko turarangiza. Uriya mu mama ari inyuma asa nka munini, asa nk'uvyibushe gato. Uyo wewe nyene wewe hari ikintu Imana igukoreye cihuta ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igukoreye cihuta ku buzima bwawe wewe. Hari ikintu Imana igukoreye muri uku kwezi kw'icenda cihuta. Imana ikugiriye neza. Mana mu izina rya Yesu turahesheje umugisha ubwoko bwawe. Mana mu izina rya Yesu turabasabiye kugirirwa neza, turabasabiye guhezagirwa, turabasabiye kurindwa, turabasabiye ubutabazi, turabasabiye intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Okay, Yesu ajane na hari umusista yitwa bita Gogo, sinzi ko yaje. Gogo sinzi ko yoba yaje. Niba yaje aca ndindira